turabaramukije abakunzi bacu mu kurikirana ibiganiro byacu mudahengeshanya turasubira kugaruka kuganira namwe dufise umutumire imbere yacu turabona umuvyeyi niwe tugira tuganira ariko imbere yuko tuganira tuja mu idonido reka tumusabe idondore kaze muvyeyi. Murakoze cyane banje kwaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Jewe nitwa Niyonzima Tereza. Yesu yarangiriye ubuntu arampa kumumenya, nico gituma ndamushima cyane. Yesu abahezagire. Amen. Murakoze cyane turabashimiye natwe kandi vy'ukuri Yesu no gushimwa no guhimbazwa. Muvyeyi murakoze kuri no mwanya muduhaye, haraciye ibihe bitari bike twumvise ibikorwa bitangaje Imana yakoze muri uno muryango. Twarumvise ko Imana yabagendeye mu bihe bitandukanye, ariko twagomba tuganire ku bintu bibiri twumvise Imana yakoreye umuryango wanyu. Twarumvise ko Imana yoba yarabakijije igitigo kimwe bita foi mu rurimi rw'igifaransa, hanyuma kandi turumva ko Imana yanabahaye gutambuka. Mwari mumaze ibihe n'ibihe bitari bike, abantu bose bazi ko muri kimuga canke mufise ikibazo cyo gutambuka, maze kutubwira ingene vyagenze niyo vyavuye. Twagomba rero tuganire kuri ivyo bihe bibiri. Mbega mu fasoni mwo tubwira ni ryari mwamenye ko mugwaye foi? Mbega amakuru twumvise ni ubwa mbere nyamba ariyo ni mu gihe icahe mwamenye ko mugwaye foi vyagenze gute? Murakoze cyane. Jewe umwaka w'ibihumbi 2011 naragwaye, ndagwara ico gitigu, hanyuma nsanga ngwaye ngo hepatite B. Maze kugwara iyo hepatite B ndayigwara nyene, harageraho iyo hepatite novuga ko yari yakize. Hanyuma ndasubira muri 2014 barambwira yuko ngwaye hepatite C. Ndayigwara ndamererwa nabi nyene, hanyuma ndagerageza kwivuza hanyuma nivuje bambwira ko amafaranga ari menshi cyane. Rero kubw'ibyo ca ndabihagarika ibintu byo kwivuza, ica ndabona yuko nkwiye gusenga Imana kuko niyo nzi ko ari umuganga mukuru. Yesu abahezagire. Murakoze. Mbega mwaba mwivurije hano i Bujumbura kubera umengo hari abaganga b'ingwara zitandukanye, mwamwivurije ku baganga bahe hano abo barinda babahebuza? Ubwa mbere naragiye ku mudokiteri yitwa Ntagirabirire Nova, ni umu interniste. Ico gihe yaramfashije arambwira yuko ashobora kumfata ibipimo hanyuma akabirungika hanze kubera uburyo ntibwari bworoshe. Muri ivyo bipimo barabifashe ariko nta nyishu bampaye, ngira basanze bidakunda. Yego. Hanyuma mutubwiye ko iyo ngwara yari igeze kure kandi akabwira ko amahera ari menshi, mwe muvuze ko yari igeze kure, ku bantu batayigwaye ntibaba bazi ico mugomvye kuvuga. Yari igeze kure gute? Nibihe vyerekana ko yari igeze kure vy'ukuri? Muri ico gihe aho mvuga yuko yari ingwara igeze kure, nuko muri uko kugwara bamaze gusanga mfise hepatite C. Urumva yarahindutse iva muri B hanyuma ikija muri C. Mu nyuma Dr. Sofoni niyo ndavyi niwe yahavuye aguma nkwirikirana cane, hanyuma harageraho ampima ibipimo. Amaze kumpima ibipimo nk'uko mubibona muri izi mpapuro, izi mpapuro nizerekana nyene yuko ibipimo byari bigeze kure. Hanyuma aca arambwira yuko mu nda hanje huzuyemwo amazi, igitigu camaze gutoboka, igitigu camaze kuba nk'ikintu ngo c'igishambara. Urumva sinari nkiryama, sinashobora no gufungura. Arambarira ati kandi imiti ishobora kugabanya nahone utuntu tw'utudurere, bubabare. Ati ni imiti
iva i Buraya. Mm. Mu nyuma rero ati kandi iyo miti irazimbye cyane, iri ku mafaranga ku mwaka ati ni nk'imiliyoni 6. Amaze kumbarira yuko ari miliyoni 6, nanje nkabona nta naho noyakura. Icyo nakoze naramubajije nti muganga umbariye ngo iki, aho nari ku meza ariko arangirira ko ecography, igipimo ca ecography kiraba nyene igitiga ingene kimeze, araba mu nda ayo mazi ukuntu ameze n'ingene ariko arajojota. Yaciye ambarira ati amazi aramaze kuba menshi mu nda. Amaze kumbwira ko amazi amaze kuba menshi mu nda, naciye mpindukira ndamubarira nti none ga muganga, wewe urambariye yuko amazi amaze kuba menshi mu nda, umbwiye kandi yuko igitigu camaze kononekara, none ayo mazi umbariye ari mu nda yoba angana nayo mu gihe ca Nowa? Dogiteri Soponi aratwenga, hanyuma amaze gutwenga aca arambarira ngo nkunda ko ugira ukwizera, ngo yantangana na kiriya gihe ngo ariko ngo aramaze kuba menshi. Nca ndamubarira nti muganga, ya mana yakamya y'amazi yo mu gihe ca Nowa, amwe y'umwuzure, irya mana iracakora, n'irya mana iracafise ububasha, ntizonanirwa no gukiza ikongera igakamya ano mazi ari mu nda yanje, hanyuma kandi ntizonanirwa no kuzibira aha hantu hariko harajojota. Mu nyuma aca arambarira ngo uragumana uko kwizera, ngo nayo ku by'iwanje ibyo mbona nuko amazi amaze kuba menshi cyane mu nda, ngo nico gituma utagihema, nico gituma utakibasha no kuryama. Hanyuma nca ndumva ko ayo mafaranga atayo nshoboye kuronka, nca ndaza ibintu byose ndadepoza, nca mpanga Yesu gusa. Haleluya, haleluya. Oh, yemwe ariko atwumviriza muri uko kwizera, uko kwizera ni kumwe kuye muri misozi by'ukuri. Hanyuma mfaso twagomba kubabaza ku bantu bariko baravyumva, hari gihe bashobora kwibaza bati kumburinge uburemere bwari ubwo buhagaze ku by'amafaranga, ko amafaranga ataboneka, mbega kubijanye n'ububabare bw'umubiri byari byifashe gute? Murakoze. Ububabare bw'umubiri sinari ngishobora gufungura, kuko mfunguye sinaronka n'ingene nsubira guhema, kubera mu nda nyene cemubona ahantu hari y'amazi. Nari mfise imisonga myinshi cane, nariyumvira nti none burya aya mazi aguma bandanya canke yoba yaragabanutse. Je ico naciye nkora kubera ubwo bubabare nari mfise, naciye mera nka kwa kundi kuyo ibikona, Imana yarafashe ibikona kubwo kwizera, ariko kubwo kwizera nari mfise cyane cyane kwizera, kuko nayo mafaranga naho nari gusaba abantu nkababarira nti ni mu nterere mumfashe ndagwaye, ntibari kubura ayo mafaranga. Mugabo kugira ngo Imana yacu ihabwe icubahiro kandi ishitse ico yavuze ku mwana w'umuntu, kuko niyo yavuze ngo nimwagira umwete wo kunyubaha, muri Kuvayo 15:26, ngo nimwagira umwete wo kubaha Uhoraho, ngo nta ngwara nzobateza nk'izo nateza abanyegiputa, ngo kuko ari jewe Uhoraho ndabakiza ingwara. Haleluya. Nca ndahagarara kuri iryo jambo. Maze guhagarara kuri iryo jambo ndavuga nti Mana, abaganga bavuze yuko jewe mfise amazi mu nda, ariko nawe ijambo ryawe rivuga yuko ari we ukiza ingwara zose. Amen. Rero sinahagaze ku bintu bijanye n'uburyo, ahubwo na cane cane nahagaze ku ijambo ry'Imana, kuko narabona yuko Yesu niwe afise ububasha n'ubushobozi bwo gukamya ayo mazi. Nayo ububabare nari mfise
ntibwari ububabare busanzwe, bwari ububabare buruhije. Namwe murazi igitigu kimaze kubamwo, kimaze kujojota kikavamwo amazi, urumva ko biba ari ibintu bikomeye. Ni hahandi uba witeze urupfu rwonyene. Ego Yesu abahezagiye. Murakoze cyane. Hari ahantu mwariko muvuga yuko umengo mwarigeze kugisha igipimo musanga ni kiribe igiye yabwo nyabona yabaye se. Mbega ku basanzwe batabizi igitigu kiri mu kagutyo kikava muri beke kikakuba beke abase haba canke kiba niko gitera kiba nabwo n'urugero ngira ngo nimvugo y'ikiganga mugabo kiba cabaye nabi kurusha. Kiba cabaye imwe bita cirrhose bimeze gute ku bantu batabizi? Harehare iyo igitigu kimaze kujojota amazi, iyo kimaze kumima amazi mu majambo make, kigasigara arico kijojota nka kwa kundi kwirobine yapfuye, harya aye nico bita cirrhose de foie. Amazi amaze kuja munda ajojota ava mu gitigu, nico bita cirrhose. Rero jewe yari cirrhose, ntikwari kujojota gusa, yari yamaze kuba cirrhose. Kuko no muri izi mpapuro nk'uko mubibona haranditsemo yuko ari caramaze kuba chronique. Rero nico gituma yari cirrhose, icari kikiri igitigu gisanzwe gusa. Ego murakoze. Murakoze cyane. Numva ari bitangaza bikomeye cyane. Bariko muratubwira ingene kitari kikiri igitigu gisanzwe mubwo yari yamaze kuba cirrhose. Tumaze kubona iyo abantu bagwaye hari urugero umuntu agerako agatangura kugerageza uko ashoboye, kumbure uri arakubwira ati umuti wo gukiza, undi ati uriya wo gukiza, undi ati uriya wo gukiza. Mbega mwebwe ubwo rugero ntimwarushitse ko kuvuga ati kanigeragereze kanondera agati k'ikirundi canke barambwiye umupfumu yoba abikora neza reka nsimbe hariya? Ivyo bintu ntivyabashikiye, vyagenze gute? Murakoze. Jewe kubwo kwizera numva nari mfise, nababwiye yuko ntashize ububabare mfise imbere, ariko nashize Yesu imbere. Kuko niwe nari namaze kubona yuko ari we muganga ashoboye kunkiza. Hanyuma ivy'imiti navyo hariho utuntuze uducupa dutatu duto duto nanyoye ndatunywa indwi zibiri. Utwo duti muganga yatunyandikiye urumva twari nk'utwo kugira ngo basi ububabare numve ko noshobora kuryama, nka bimwe bavuga bati n'amakarma canke amantidurere. Mu nyuma rero iyo miti maze kuyinywa kubera numvise n'umutima wonyene utanyemereye gusubira kunywa umuti n'umwe. Hanyuma umutima umaze kunyankira yuko ntashobora gusubira kunywa umuti n'umwe, imiti y'ikirundi barayimbarira, imiti yo kwa muganga barayimbarira. Mugabo kubera nari namaze kumva ko ntashobora gusubira gufata ikinini ngo shire mu kanwa, naho namira ikinini nkagihata icashobora kurengana ngaha mu muhogo, naca ndagicira, nca ndahagarika, sinasubiye gufata umuti n'umwe. Mu nyuma ico nakoze jewe naciye nguma nduza ahubwo kwizera, camera nka kwa kundi Imana yahora ijira atuma ibikoni tigenda murabe ko y'amazi atarakama. Hanyuma igikona kikagenda kikavuga kiti eka amazi aracariho. Nanje rero muri uko kwizera kwanje naca ngenda muri ecography, nkagenda kuri abo baganga. Mbere naciye mbanza ndareka kugenda kwa Dr. Sofoni, we yabonye ayo mazi ngene yari menshi. Nchanja kuundi mu docteur akorera kuri Hopital Populaire mu Kamenge. Niho nacanja ndagenda kugirisha iyo ecography. Igihe cyose ugeze kwizera nawe ucugenda kuraba ko cyabaye. Hanyuma mbere uwo muganga kubera nawe ne yabona ko amazi ari menshi, yarambarira ati urazogaruka itariki yini turabe kwa amazi ataragabanuka canke turabe. Yarananyandikira n'imiti,
hanyuma iyo miti nta niyo nafata eka nta niyo nafata kuko nabona nti iyo miti irazimbye kandi nubwo izimbye siza kunkiza kuko narabona yuko jewe Imana data rubwira byose ariyo yonyine izonkiza. Mu nyuma nahengera ico gihe kigeze ngasubira nkagenda atamuti wafashe ariko atamuti nafashe ngasubira nkagenda muri iyo ecography hanyuma muganga akambarira ati amazi ari karagabanuka ngaca noneho nduzi kwizera mu nyuma ati uzogaruka ikindi gihe kiniki uzosubire aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2020 niho ico gitigu caba cirrhose. Hanyuma uwo mwaka wose guhera 2019 niho amazi yatangura kuzura mu nda. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 nguma mbandanya nja ndagenda kugirisha iyo ecography uko nagenda iminsi 2 gusa niyo nagiye muganga arambarira ngo ntaragabanuka neza aracarimo. Hanyuma nca nongera ndasubira yugira gatatu acarambarira ati amazi ari karagabanuka ati shishikara umuti ntego murakoze. Nanje navuga ntego murakoze abarambaza ati imiti uracayifise ndayifise gose nanje nta muti nariko ndafata mugabo nari mfise umuti Yesu yampaye wo kwizera niwo muti navuga ko mfise kuko niwe muganga nabona ko mfise nta ibyo by'iburaya na byahehe sinabona yuko jewe hari ico bizomfasha kurusha ukwizera na Yesu ko ari wazonkiza. Mu nyuma aratinda arambarira ati nukuri ushishikara imiti nanje iyo miti yari hehe ku mavi hanyuma iyo miti yo ku mavi mbandanya ndayinywa yo kwizera ego ndakomeza ata muti numwe ndiko ndafata ata muti wo kumupfumu canke w'ikirundi canke wundi ndiko ndafata. Mu nyuma mu mwaka w'ibihumbi 2021 umuganga arambarira ati nukuri jewe ndabona neza yuko igitigu kimaze kugira inguvu kuko ubundi bambarira ko camaze kuba igishambara aho barambarira yuko cabaye ikintu cigikanju cigishambara. Baranambaza bati mbe none wewe uranywa inzoga cane ndababarira nti jewe kuva nava mu nda kwa mama nta nzoga iranja mu kanwa sinzi inzoga ngo irasosa canke irarura sinzi ngo irabishe canke imeze eka bavuga ngo ziraryosha ariko je sinzi ngo inzoga iraryoshe canke irasosa sinzi ngo irarura sinzi ngo imeze kiretse nimba mama yoba yarafashe akansomya nko kwicupa nkiruruyoya mugabo kuva jenshi y'ubwenge kuva nci y'ubwenge nta nzoga iranja mu kanwa niyo muhira bariko baragana jewe nari mfise icupa ry'iwanje ntibama baca banshiriramwo umutobe kubera bari bazi ko jewe ntari inzoga kuva mu bwana bwanje. Rero niho yavuga ati rero nukuri ukwizera ufise kuzoguma kugukiza we upfe gufata iyo miti gusa ntegome ndiko ndayifata mugabo ntiyigeze ambaza ati mbega none ya miti ntirahera ngo ndakwandikira iyindi yaguma ambaza ko mfise imiti nanje ndayifise. Rero kubw'ibyo Imana ingirira neza. Mu nyuma ndagenda muri 2021 hari mu kwezi kwindwi muganga carambarira ati nukuri amazi yarakamye. Mbega tutarashika hiyo ga muvyeyi tutarashika ngaho ku kanyuma ingene wagiye bakabwira ko ibintu bimeze neza ibintu byahindutse burundu. Je nagomba kubaza ko ndiyumvira mbega muri ico gihe umuvyeyi sinzi ko umushinga nayo yari ico gihe murabitubwira umuvyeyi ararembye ageze kuri urwo rugero kuko ivyo tumaze kumva iyo umuntu ageze aha bafise cirrhose abagira agende vy'ukuri abagira apfe. Mbega mutubwije ukuri nivyo byarashitse aho umuntu mwihebura umuntu akavuga ati ngira ntabana kungoyi canke yamba mutama yaraki aratinya ndabatana mutama canke abana nganda batari impfuvyi muri ivyo bihe ntivyigeze bishika. Murakoze cane. Oya jewe sinigeze nihebura
sinigeze nihebura na gatoya kandi na mutama ntiyari akiriho kuko ibyo byagiye kumfata by'igitigu yarapfuye rero sinigeze nihebura na gatoya ngo mvuge ngo ndapfa eka sinigeze ndanabyiyumvira mbere yuko nzopfa eka je naguma nizera ko nzokira gusa sinigeze nihebura ngo ndapfa ego murakoze hanyuma tutarashika ngere mwakize kandi hari ahantu wagumye uvuga uti je naguma nduzo kwizera je nkakomeza ukwizera kwanje je ndagomba tubwire iryo banga none uragwaye igitigu hanyuma kirahindutse mbe n'ikiribe kibaye siroze akubwira ati munda huzuye amazi hari naho izo tubwiye uti barambwiye mbere ko munda huzuye amazi asa n'umuhondo asa na John uvuga ibintu byari byabaye nabi none ngomba tubwire iryo banga yuko umuntu ari mu bihe nk'ivyo atabwoba agira bw'uko agira asiga abana ku ngoyi iryo banga yuko umuntu amubwira gufata imiti hanyuma mugabo kumva umutima umusunikira iryo banga ni nyabaki wari ufise ibanga wari wishimirije iki jewe ikintu nari nishimirije yuko mfise Yesu cane cyane muri jewe ico kintu nico nirata kuko iyo wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza waramwakiriye ntabwo ushobora kugira bw'ingwara kuko hagira ubwoba umuntu aba yumva ko afise ibyaha yego nk'uko ijambo ry'Imana rinatubwira ati harahiriwe umuntu apapfira mu mwami sinigeze niyumvira gupfa jewe nta n'umunsi n'umwe nigeze niyumvira ngo ndagwaye ingwara ngo ndapfa ejo canke hirya y'ejo canke ngo niyumvire abana oya sinigeze niyumvira ngo abana ndabasiga ku ngoyi ngo ndapfa oya ico kintu naco nigeze niyumvira eka hanyuma hari urakoze uvuze uti nari nishimiriye Yesu kuko ni nawe muganga mukuru utabose hari intare duhora twumva ku bantu umuntu akubwira ati jewe Imana yari yarambwiye ibi kumbura ugasanga bimubwiriye mu nzozi umuntu wese afise ingene aganira n'Imana kumbura yabimubwiriye mu masengesho beho hari ico Imana yoba yarakubwiye kuri iyo ngwara wari ufise ku buryo wumva uremye kubwira ugira uko kurema no kwizigira ko utegerezwa gukira hari ico Imana yari yarakuganirije cyangwa ari ukwizera nyene kumwe bibiri dusaba gusa mugabo ntaco Imana mwari mwaravuganye by'ukuri jewe kuri iki kintu c'isiroze kimwe gusa naguma ndiko ndasenga naguma mbona ko nakize hanyuma igihe kimwe nyene ndyamye mbona munda nyene ndiko ndafyonda nko munda nkumva munda sindiko ndatonekara nkumva munda umengo nyene haroroshe cane kare nagumana imisonga aho naho ni hari mu nzozi numva umuntu umenga mbariye ngo umvira munda fyonda munda ndafyonda sinigeze numva hari y'ububabare jewe naciye nguma nizera ni jewe narakize ku buryo n'abantu benshi babonye ngiye no mu bikorwa by'Imana barambarira bati burya wewe iyaba umuntu yari afise ingufu n'inkomezi ziwawe mu buryo bw'impemu bati nukuri ntitubyumva we ntitugutahura ingene ushobora kugenda mu bikorwa by'Imana niyo abandi baroye abaririmbyi iyo bagiye baba mama tukajana sinigere numva ko mfise ubunebwe urumva ico cose ndagishimira Imana kuko n'inkomezi no kwizera Imana yamaye jewe ntabwo bangira mu buzima bw'ingwara eka ego uti jewe Imana yarampaye sinumva ko ari nk'ikimenyetso ati izo nzozi je kuvuga wagize ati jewe zarankomeje ku buryo numva ukwizera ahubwo kubandanya kuduga hanyuma hari akantu wacishije muti nukuri hari ibihe bambwira gufata imiti mugabo nkumva ko umutima wacu utanyemera gufata imiti mbega no musi nk'umuntu yoba afise ingwara nk'iyo canke hari ikindi kibazo hariho twotera intege ati ugiye kwizera imiti yihagarike canke n'ibintu umuntu akwiye gukora yumva hari ico bavuganye n'Imana ubwiwe undi muntu yobigeza uko nyene
ko nk'ubu hariho umuntu ashobora kumva intaga acavuga ati naje imiti ubu ndayihagaritse ubu nyene imiti banyandikiye ndayihagaritse abantu nk'abo babwira iki ntihagire uzohavaye yakira message utariko jewe nta muntu nohanura ngo ntazoje kwa muganga canke ngo areke gufata imiti kuko umuntu akizwa no kwizera kwiwe kandi abaganga Imana yabashizeho kugira ngo batuvure cyane cyane nti abaganga Imana yabahaye ubwenge budasanzwe kugira ngo bashobore kudukurikirana mu buzima bw'amagara yacu rero nico gituma jewe ata muntu nohanura ngo nuhebe imiti ngo hagarika umuti oya na jewe iyo ntaja kumva ijwi ry'Imana rimbariye riti wewe nureke nari kubandanya ndondeza hirya no hino niyo yiburaya nari kurondera abantu bamfasha kugira ngo izo miliyoni 6 ndazironke kugira ngo iyo miti ishobore kuboneka rero umuntu wese arafise ukuntu aganira n'Imana umuntu wese arafise ingene Imana imubwira nka kurya kuntu ingingo zimeze n'ibikorwa bimeze umwe wese arafise uko yahamagawe n'Imana kandi umwe wese arafise ingene Imana ishobora kumukoresha rero ntihagire umuntu yohagarika umuti ngo narumvise ko Tereza yakize ata miti ariko arafata ariko kubw'iyo miti yo bari karafata nayifata no kwizera kuko urashobora kuyifata atakwizera ufise naho ntihagire iki kumarira ariko iyo uyifatanye kwizera byose bigenda neza Yesu abamugisha murakoze cyane navukora agaciyemwo mubandanye rero urya rugendo mutubwiye ingene mwasubiye kuja ku baganga babwiye ati yamaze karagabanuka niki mushobora kwakirira hajyanye no mubandanye ego me maze kugenda kwa muganga naragiye arampimira arambarira ko amazi yamaze kugabanuka no guhera mbere yaheze n'igitigo kimeze neza aranyandikira arambwira yuko ibipimo bimeze neza igitigo gikomeye kitakijojota hanyuma aranyandikira yuko igitigo kitakijojota n'imana rimwe arambarira ko amazi yakamye mu nda amaze kumbwira ko amazi yakamye mu nda ca ndavuga nti reka nsubire hahandi reka nsubire kwa wa muganga wanje agumya nkwirikirana kandi ani nawe yampishutse akambwiza ukuri yuko igitigu canje camaze kononekara kandi yuko n'amazi amaze kuba menshi mu nda hanyuma ntirya jambo namubwira ariko arampima nkamubarira yuko Imana yakijije Imana yakamije arya amazi yo mu gihe ca Nowa itananiwe no gukamya ayari mu nda yanje atuzuye niba kure niho rero naca ngenda kwa Dr. Sofoni ngiye kwa Dr. Sofoni hanyuma ndavuga nti jewe narinje kugirisha ecography aho kwari kugira by'ukuri asubira arabe neza kandi ambwire wewe yari yaranabibonye hanyuma carambwira ati amazi yarakamye mu nda nta mazi ariyo ati kandi n'igitigu kimeze neza cyane ndamubwira nti muganga ndabira neza by'ukuri ko y'amazi yakamye arambwira ati amazi yarakamye nta mazi ari mu nda mu nyuma ca ndamubarira nti muganga ntiwabonye rero y'Amana nizera wabonye y'Amana twama turiko turavuga niyi yakamije y'amazi ari mu nda kuko twari twarabivuganye nti iyakamije amazi yo mu gihe cano wacu umwuzure ntizonanirwa no gukamya ayari mu nda yanje rero nawe kubera afise no kwizera ambarira ati ukwizera kwawe ni kuzogukiza rero nivyo nuko byagenze gushika uyu munsi nta mazi ari mu nda imisonga y'ico gitigo yaraheze yego ndashima Yesu cyane Imana ibaho umugisha murakoze cyane nagomba kubabaza mbega hari
nk'ibintu mutahora mufungura ico gihe bakubwiye ayo majambo waciye uvuga uti reka nje gupima ibintu nahora mfungura ibintu vyari vyarananiye canke nahora ndyama urubavu ntaryamira reka nje kubigerageza ndako bikunda. Murakoze cyane. Jewe n'ukuri ibifungurwa nagumye ndabifungura. Hanyuma ibintu uko nabifungura n'ukuri numva nyene bimeze neza mu nda. Hanyuma kuryama kare sinashobora kuryama n'ubitsinda kubera nyene mu nda nawe urumva ko harimo imisonga myinshi. Nararyama n'ubitsinda ubundi naryamira urubavu rumwe ariko ubu ndyamira imbavu zose ahubwo mbere uru rubavu nyene nigo numva rumbangukira kuryamira kuruta n'ibindi canke nkubikinda. Ivyo rero urumva yuko Yesu yakoze igikorwa gikomeye niyo mpamvu ndamushima Yesu abamugisha. Amen. Murakoze cyane intaye numva ikomeye cyane by'ukuri ibitangaza byaba ku mugeca wa Petero na Yesu akiri ku isi numva n'ubu ikibandanya biba by'ukuri. Hanyuma mu kurangiza kumbure ino ntahe canke kino gice cambe c'intahe abantu bashobora kuba bariko batwumviriza bamaranye ubugwayi igihe kirekire mbega iyo ngwara mwari mwimaranye ikingana gutega muvyeyi imbere yuko bababwira ko ikize burundu? Iyo ngwara nayo ndayimaranye kuva mu 2014. Urumva igitigu c'ubwa mbere B urumva ko catanguye kumfata nkamenya ko ngwaye igitigu ariyo hepatite B. Nkuko ubibona kuri izi mpapuro. Hanyuma ico gihe urumva ko muri 2011 ariho igitigu catangura kumfata. Uharuye rero kuva muri 2011 ugashikana muri 2021 urumva urumva muri uku kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka wa 2021 niho naca nsubira kugenda nyene kwa muganga ni pima neza urabe by'ukuri. Kwa gatatu k'umwaka wa 2021 canke oya 2022. Yego no wagenda bakubwira ivyo bya nyuma ati nukuri igitigo nta mazi agisigayeyo kandi carakomeye. Yego Manishimwe cyane. Amen. Amen. Nagomba rero nibaza ko hari abantu bashobora kuba batwumviriza bafise uburwayi ushobora kuba atari igitigo canke n'ibyo vy'igitigo nyene bamaranye igihe. Nagomba by'ukuri ugere impamvu batekerera kandi nibaza kuza ko ari impamvu ifadika kubera ko hari ijambo mwagumye mugaruka ko gose mvuga muti jewe nagumanye kwizera ati nubwo ntariko ndafata iyo miti narindi miti ya Yesu nariko ndafata nari ku mavi aho ntimwahatevye gose mugabo nibaza ko ariyo nyanduruko y'ugukira kwanyu by'ukuri. Umuntu yarabona ko muri muja kwa muganga cyangwa muganira muganga mugabo hari irindi banga mugendana hari handi hantu namwe mugenda mukabitura umuganga mukuru. Nibaza rero ko hari ibanga ufise muri ivyo bintu. Nagomba rero mu gice mutekere abantu bari mu bihe bitoroshe vy'ingwara n'ibindi bibazo kugira ngo nabo by'ukuri bashobore gushikira ibihe vyiza nkuko mwabishikiriye. Murakoze cyane. Ingwara harya iyo ugwaye ingwara irababaza. Ingwara jewe nabonye cyane cyane irababaza umubiri. Ariko iyo umutima utarashikirwa iyo umutima utababara iyo ngwara kenshi usanga yaranakize. Ikintu gusa nobwira nk'abantu bagwaye ingwara iyo ariyo yose icambere ni ukwizera. Ikigira kabiri ni ugusenga. Ikigira gatatu naco nuko iyo ngwara utofata ngo uyishire mu mutwe wawe uyishire mu bwenge bwawe uyishire mu vyiyumviro byawe ngo wumve yuko iyo ngwara umengo ntizokira. Bakubwiye bati ingwara ntizokira menya yuko Yesu ari wakiza. Zaburi 103 irabitubwira. Urumva ngo umutima wanje himbaza uhoraho ngo namwe ibimbamwe byose muhimbaza izina ryiwe ryera ngo niwe aharira ibigabitanyo byawe byose agakiza n'indwara zawe zose. Muri izo ngwara rero
Yesu yavuze ko atangwara n'imwe adakiza. Rero nk'abantu bagwaye nibagira ukwizera, bareke gufata imitima yabo ngo bayikongatarize kuri iyo ngwara. Hariho igihe uja wumva nk'umuntu yadutse akavuga ngo ngo ya ngwara yanje, ingwara ni wayigira gwawe izoba gwawe, ariko ni wayigira ingwara kwa ya satani hariya izoguhunga. Kibi nuko wokumva yuko ingwara ukenforma servo yuko ugwaye, ariko ni wamara gufata ubwonko bwawe n'ivyiyumviro byawe ntubishire kuri iyo ngwara, umutima ukawushira ku Mana no ku muganga yo bari karakuvura, ukavuga uti jewe ndazi ujya muti kuja kunkiza. Hariyo nk'abantu b'abatamakazi canke abatama ashobora kuba yarakubwiye ati iyi ngwara jewe ntikira byaranse, uti mutama ngo ndakujane kwa muganga, muganga agaca mwandikira nka za paracetamol, upfa kumuhereza paracetamol mu gitondo na saa sita no mwijoro, urumva iramukiza kandi abona yuko yakize. Kubera iki? Kubera yizeye yuko wa muti ari kuramukiza. Abagwayi rero nico gituma novuga nti nibareke kumva ko bafise iyo ngwara idashobora gukira, ahubwo bizere ko ishobora gukira. Nongeye ko nakandi kantu ko kwizera kugira ngo bumve yuko atangwara nimba. Reka tureke gufata bigitibu gusa, nongeremo n'abantu bagwaye ingwara bita arthrose. Iyo ngwara bita arthrose ni ingwara irya amagufa, arya amagufa agenda aravunguka. Ibaza amagufa avungukira indani, amagufa akabungwa, ngira muhora muyumva. Ego iyo ngwara bita arthrose irababaza cyane. Jewe mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi 2022, uyu mwaka nyene jewe guhera mu kwezi kwa mbere narafashwe n'iyo ngwara. Mu 2022 cyangwa 2022 2022 uyu mwaka nyene turimo mu kwezi kwa mbere. Hanyuma iyo ngwara bita arthrose ni ingwara n'abantu benshi barababa ibimuga, bakaba paralize, kuko nanje naragezaho ntashobora aha muri hashi, ntashobora kugira ngo hinge nshobore no gutambuka kubera amagufa yari yarabunzwe. Amagufa yarabunzwe aha mu mugongo, uruti rw'umugongo amagufa yarafatanye. Ndafise amakrishe ngaho, sibyo? Mu nyuma naringezaho ntashobora kumva ko nshobora no gushinga n'ukuguru. Mu nyuma rero ndagenda kwa muganga muri Rwakarede. Ngiye kwa muganga muri Rwakarede, mu nyuma muganga arantuma kugirisha ama examen. Anumye kugirisha ayo ma examen, arantuma byose ndabigirisha na radiography. Hanyuma maze kubigirisha, ico bakoze basanze ngwaye iyo ngwara bita arthrose. Nkiri muri hôpital militaire, abaganga bariko barangirira iyo radiography yo mu magufa aha mu mugongo no ngaha nyene mu materanirizo y'aya magufa, yaciye bambarira ngo madame ntisabwe ngo wewe ngo barakurashe, kubera sinari ngishobora gutambuka muri uko kuguru kw'ibubavu, ngo we barakurashe. Ndavuga nti oya ntibandashe, ngo none ko muri wewe ngo tubona ikintu mengo ni kiekra. Impapuro ndazifise z'abaganga, ni CD bakoresheje ndayifise ndaho, ngo none ko tubona ngo harimo ikintu ngo mengo ni kiekra aha aye muri haje. Je rero nca ndababwira nti nukuri je ntibigeze bandase nta n'umunsi n'umwe. Baca barasubira barapima bati bwa bundi ni igufa, bati bwa bundi ni igufa ngira ryavungutse, reka muganga araja kubikubwira. Iryo gufa rero jewe narajanye iyo krishe kwa dogiteri muri Rwakarede, araba ibintu byakine kuko bari bamaze kubona yuko ntashobora gutambuka. Mu nyuma
maze kujana urwo rupapuro umuganga yanyandikiye yuko boja barangirira kine kubera kine nari nayigize igihe kirekire muri hopitali militaire bahava baranyungururiza muri Rwakarede hanyuma banyungururije muri Rwakarede niho rero uyo mu dogiteri wo muri Rwakarede yambwira ati ni ingwara bita arthrose ati iyo arthrose rero ati ni ingwara ikomeye rwose kandi amagufara agenda aravunguka tarehare gukira ntibyoroshe ngo irakira haragera aho mbarira kuko uko nagenda ngira bangirira iyo kine narababwira nti jewe cane cane ndumva yuko nguma mbabara cane baragerageza gufata ivyuma byabo nyene bakoresha n'ubuhinga bwabo hariho nk'icyuma bandyamitsemo kugira bashobore gutandukanya ngira ya magufa ya colonne vertebrale hanyuma ntibyakunda neza umunsi umwe ndiko ndagira ama exercice ndi muri kine ndiko ndagira ibyo bambariye nategerezwa gukora hanyuma n'ikinga narakanyaga kugira ngo barabe yuko amagufa yoja aramera nk'ayatandukana sinzi hanyuma rero nja numva ijwi rimbwiye aho hari mu kwezi kwa gatanu urumva guhera mu kwa kabiri naguma bangirira kine hanyuma ndavuga nti none uyu muntu ariko arambwira ninde nariko ndaduga mu maesikariye hanyuma nca numva iryo jwi rimbwiye ngo ntuzokizwa n'iyi kine ntuzokizwa n'iyi kine maze kumva ngo sinzokizwa n'iyo kine n'amahera natanga yo kwama ngenda kuva ngaha no kuzoshika Rwakarede na Nyarirya atanama bajaja y'amahera make arakijayo mu nyuma ndabanza ndareka ndasubira ndabandanya gato nja numva kandi ryajwi riragarutse ngo erega ntuzokizwa n'iyi kine maze kumva rije kabiri ndagenda ndabwira dogiteri umuganga nagoma ndababwire yuko ngiye guhagarika kine nti mpagarikira kine jewe ndayihagaritse amaseanse yose ndayahagaritse aca arambwira ngo oya byiza ngo ubanza ngo ukamera nk'ubanza ukabandanya ngo kubera ngo n'irya myaka wamaze wicaye ngo muri chaise roulante ngo nta muntu yari azi yuko ushobora kuzohaguruka ngo rero amagufa ngo yangwa aguma avunguka ngo mugabo ngo mbonye bibandanije ngo nkabona bibandanije ngo tuzoca ngo turondera ngo ingene twogushiramwo ngo agaproteze ngaha aye mu iteranirizo kugira gashobore gufasha aha haruguru kuko sinaringa ishobora gutambuka ukuguru nagenda nshinze kugira numve yuko icibagiwe coco no guca muri pave hanyuma ngo tuzoca tugushiramwo ngo agaproteze ngo mugabo ngo imyaka yiwawe ngo ntiragera yuko twogushiramo proteze ntije nagira ndakuze mu heza mukayishiramo ngo ya utarakwiza imyaka 60 nitwo gushiramo proteze cyandaza mugabo ndamubwira nti jewe ubu ntuma basi examen iyindi cliché uraba aho bigeze nti mugabo jewe kineje ndayihagaritse hanyuma ngo reka basi ngo ubanze ngo uruhuke ngo nta kundi ngo mugabo ngo nta yindi examen wo gutuma ngo kubera nta kirahinduka ngo nta kirahinduka nta yindi examen wo gutuma ico nakoze naciye nza ngaha muhira hanyuma ndatekereza ndagumaho nisengera Imana ndabwira ni Imana ya magufa yo mu gihe ca Ezekiya amwe atarakigira ko n'inyama n'imbwa zitokurako n'agashitwa yari yarumye yaravungutse ariko warayayegeranije
asubira kuba mazima bagira amazima araba mazima none unaniwe no guteranya amagufa yanje ngo ariko aravunguka ije ico nzi ndazi yuko arya amagufa yiwanje ntari mu nyuma yarya yo kwa Hezekiya yo mu gihe ca Hezekiya ariko warayateranije asubira araba mazima ninayi wanje rero no munsi ni araba mazima. Haleluya. Canguma ngaha rero ingene noba nagiye ndatambuka n'ingene amagufa atasubiye kudarambabaza sinagira uku sinabuja sinaryama barinda kumpagurutsa hariho n'igihe Fabrice n'undi muhungu bandinda kunkura ngaha byanse ko ntambuka banjana mu gitanda bararyamika. Urumva rero niyo mpamvu ndiko ndabwira abantu bagwaye ingwara iyo ariyo yose nibagira ukwizera Yesu arakiza. Uno munsi rero ntiwasubiriye izo kintu wacu zihagarika gushika uyu munsi sindasubira muri kine. No kuvuga umeze neza ukabona ko turabona ko atambuka neza cyane. Ari cyane nibashimwe cyane. Amen. Yesu agicubahira. No kuri je nibaza ko abantu bariko baradukurikirana umuntu wese ku kibazo afise yavuze ati si ikibazo c'amafyigo gusa si ikibazo c'iki atariko nta ngwara nimwe Yesu adakiza iyo umuntu yizeye iyo umuntu yizigiye ariko ibanga jewe numvise nko ariko arakumviriza nuko byose ukumuvuga ko bihagaze ku mavi kandi byose niyo wapfa kwaduka kumagaritsa ibi mugabo hari Imana yakuganiriza by'ukuri rero mw'abantu muri ko muratwumviriza murumva ibintu byose bihagaze mu ibanga ryo gusenga by'ukuri bihagaze mu kwizera no mu gusenga nk'uko umuvyeyi wacu yabishimikiyeko. Nibaza ko rero ariko rayo majambo yo gutera intege umuntu ashobora kuba ari mu bibazo yihebuye yavuze ingwara kumbure yashobora kuba ari n'umuntu ari mu bukene bwa karande canke bumugejeje habi. Yesu yafashe amagufa y'umuvyeyi akayateranya. Yesu yafashe igitigu kimaze kuba siroze kijojota amazi akayakamya. Umushishito wamaze kuba nk'ishesheti akawunga bakavuga ko ukomeye. No kuri Yesu nananiye no gukiza ibibazo byawe uri kuratwumviriza. Rero twagomba ureme mu mutima ubuzima bwawe ubuzima bwo gusenga no kwizera Imana yabanye no muvyeyi Tereza irashobora kubana nawe ikagukiza. Abariko badukurikirana mwese turabashimiye Imana ibamugisha sinzi ko umuvyeyi harakaja mu kanyuma y'afise nyuma yo kuturangiza. Ego murakoze cyane nukuri namwe ndabashimiye cyane nkuko mubivuze ikintu cyane navuze yuko gikiza cyane no kwizera ikintu cyambere gikiza no kwizera hamwe no gusenga nayo bu yarabivuze ati niwasenga ukinginga Imana mwijoro no kumutaga ngo ntizoreka kwikangurira kugutabara. None umuntu wese yoba afise ikibazo ico cyose Imana yacu ifise amatwi ukuboko kwayo si kugufiya ngo kunanirwe gukiza. Imana yacu iratabara gira ukwizera hanyuma ibisigaye ibibazo byawe byose ubihereze Uhoraho. Yesu abaha umugisha cyane. Nuko Imana ibaha umugisha bariko badukurikirana niho turangije ikiganiro igice cy'ikiganiro ca mbere ko byinshi Yesu yamukoreye tuzobashikiriza n'ikindi gice c'intahe ikomeye cyane ivyo Yesu yamukoreye. Imana ibaha umugisha.